ndabahaye kaze muri kino kiganiro. Ni kiganiro kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara ya Sheikh niyo nizigiye. Ndanezerewe no kubana namwe muri iki kiganiro, nkaba ndabashimiye kuba muri ko muragikurikirana. Ngiye kuganira namwe ku cigwa twamaze gutangura kubona icigwa cerekana ivyo Imana itwiteze ko mu gihe cyo kubaho kwacu. Mu yandi majambo bisa no kwishura ikibazo kivuga ngo ni kuki turi kuri iyi si, Imana yadutumye kuhakora iki, nibiki tutabikoze tuzoba duhemutse kwibanga ryo kubaho. Hanyuma nkuko twabibonye hariho ibikorwa bibiri nyamukuru tubona mu ijambo ry'Imana Imana yadutumye gukora mu gihe cyo kubaho kwacu. Igikorwa ca mbere ni igikorwa cyo kuganza ivyo Imana yaremye. Iki gikorwa twarakivuganye ko mu buryo bwagutse, turaraba ico vy'ukuri bisigura kuganza ibiremwa vy'Imana. Ndizera yuko nimba wararonse amahirwe yo gukurikirana ivyigwa vyaje imbere y'iki, hari ivyo wakosoye kumbure, hari ivyo uri kurakora utahora ukora canke ukora neza kurusha mu nzira yo gushira mu ngiro kino gikorwa, kuko nubu Imana iracashaka ko abantu bayo bagikora. Igikorwa ca kabiri nico tugiye gutangura kuvugana muri kino cigwa canke muri kino kiganiro, ni igikorwa cyo guhindura amahanga abigishwa. Ivyo bikajana no kuvuga ubutumwa no kwigisha abizeye kugira ngo bahinduke bamere nk'uko Imana ishaka, ariko ntibigarukiraho n'amahanga barimwo nayo ahinduke. Ibi bikorwa bibiri biratandukanye, iki cyo kuganza ivyaremwe n'iki cyo kuvuga ubutumwa, kwigisha abizera no guhindura amahanga, ni ibikorwa bibiri bitandukanye. Kubijanye n'iki ca mbere, iki gikorwa cyo kuganza ivyaremwe ni igikorwa c'abantu bose baremwe n'Imana, si igikorwa c'abizera gusa. Umuntu wese yitwa umuntu arafise iribanga, kandi uravye ingene isi imeze uyu munsi, ababikora sabizera gusa. Washaka hari n'igihe abatizera babikora neza, mugabo ugasanga hariho nk'umuntu w'umukristo adatahura ico kintu, ugasanga no mukuntu abikora ntavyifatamwo neza. Ni igikorwa cyo muri rusangi, ni igikorwa kijana n'ubumenyi, ubuhinga Imana yahaye abana bayo, abantu bayo, kikajana no gutunganya ibintu hano ku isi, duhereye mu miryango tukaja mu mashirahamwe, ugasanga n'amashirahamwe akora ibikorwa kanaka bifise ico bimaze muri rusangi, mbere bigashika no ku rugezo rwo gutunganya igihugu kugira ngo ubuzima bumere neza muri co, abakirimwo bashobore kubaho bamerewe neza no gukora ibikorwa bitandukanye. Igikorwa ca kabiri ari naco dutanguye kuvugana ko muri iki cigwa canke muri iki kiganiro, ni igikorwa cerekeye abizera gusa. Ni igikorwa c'abigishwa ba Yesu Kristo bonyene. Turasoma muri Bibiliya mu butumwa bwanditswe na Matayo igice ca 28 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20, kandi kino gice tuzokigarukako no mu vyigwa bizokurikira, kuko nico gipoperanijemwo vya bikorwa bitatu navuga, canke vya bice bitatu bigize igikorwa nyamukuru Imana yiteze ku bakristo, kubizera bose. Ayo majambo avuga ngo, maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mwijuru no mwisi, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Hari ibintu bike nashaka kuvuga kuri ano majambo imbere yuko tuja mw'idonido. Icambere nuko bigaragara yuko hari igikorwa Yesu yateguriye abamwizera bose, na twebwe turimwo. Aya majambo yayavuze ayabwira intumwa, ariko turazi ko zijya ntumwa zabikoze mu gihe cabo, hanyuma barapfa, barava ku isi, barava mu mubiri. Ababakurikiye barakibandanya, abo nabo nyene barapfuye, bahereza urunganwe rw'abakurikiye, gutyo gushika n'uyu munsi. Iki gikorwa ntikirarangira, kiracariko kirakogwa hirya no hino ku isi. Nukuvuga ko natwe twebwe abizera uyu munsi, ni twebwe tugezweko, ni twebwe turi mu gishingo c'intumwa, ni twebwe dusabwa gukora kino gikorwa. Ica kabiri, kwakira agakiza
gukizwa ntibitujana mu buzima bw'umunyenga, mu buzima bwo kubaho atakintu tubazwa, ataco turiko turakora, bwo kuryoherwa gusa. Bitujana mu buzima bwo gutumwa. Natwe turi intumwa. Yesu Kristo ni twebwe afise uyu munsi ariko aratuma mu bihugu bitandukanye. Nivyo gukizwa harimo ivyiza vyinshi tukuronkamwo, ariko iruhande y'ivyo vyiza hariho n'igikorwa, hariho na responsabilité, hariho ibintu Imana yiteze ku bantu yakijije. Ntibaha ivyiza gusa, ntibaha kumererwa neza gusa, ntibaha ubugingo budashira gusa, ntibaha amahoro gusa, iranabaha n'igikorwa. Reka dusubire inyuma gato kugira ngo twumve igituma ibi bintu bikenewe cyane ko tubitahura, twigire kubigishwa ba Yesu. Ndabafata nk'imfura zacu mu bijanye no kwizera. Yesu ariko arabasengera muri Yohana 17 ageze ku murongo w'18 yavuze ngo nk'uko wantumye mw'isi, ariko arabwira Imana Data, niko nanje nabatumye mw'isi. Narabatumye. Hanyuma igihe bari binyegeje yamaze kwicwa bagaca bagira ubwoba, hanyuma akazuka maze akabasanga ahantu binyegeje, ni muri Yohana 20 ku murongo wa 21 haratwereka amajambo yababwiye. Yavuze ngo amahoro abe muri mwebwe, nkuko Data yantumye niko nanje mbatumye. Nubu murumvamo rya jambo ryo gutuma. Mu nyuma igihe Luka yagira amatohoza ku buzima bwa Yesu, yarerekanye ingene yabasezeye, abivuga mu buryo butandukanye n'ingene Matayo yabivuze. Mu gice ca mbere c'ivyakozwe n'intumwa umurongo wa 6 turabona ko abigishwa babajije Yesu bati, none ko wanesheje, ubu ni ca gihe tugira dusubizwe inganji nk'Abisirayeli? Kuko bari bazi ko bari hafi yiwe. Abigishwa barumva ko nimba inganji y'Abisirayeli yagira igarugwe, cari gihe cabo nabo co kwitwa abanyakubahwa, co kwitwa abantu bakomeye mu gihugu, co kurya umunyenga wo kuganza. Biri mu vyakozwe n'intumwa mu gice ca mbere umurongo wa 6. Mu nyishu yabahaye ku murongo w'8 yababwiye ngo ahubwo ivyo ni mubireke, si vyanyu kumenya aho bizobera, ngo ahubwo mwitegure, ngira mbarungikire ububasha bwa mpwemu yera, ngo maze muzombera ivyabona guhera Yerusalemu kugenda gushika kw'isi yose. Muyandi majambo bo bumva ko umenga harageze ko bamererwa neza, ko boroherwa, ko baroranirwa, kandi nivyo mu Mana harimo kuroranirwa, ariko uko babitahura bo bumva yuko ari ukuganza. Nawe carababwira ati oya, ahubwo hari igikorwa gishasha kigira gitangure, kandi ni mwebwe ngira ndagitume. Ico gikorwa nico kumbera ivyabona kw'isi yose. N'uyu munsi ivyabona vya Kristo biracakenewe hirya no hino kw'isi. Reka rero dusubire muri ya majambo twasoma, turabe ibintu bitatu nyamukuru bikomeye tuyakuramwo. Icambere nuko rya tegeko ari itegeko rikomeye cyane ku mukristo wese. Nivyo muri Bibiliya nta majambo yo gusuzugura arimwo, nta majambo yo kwirengagiza arimwo, ariko hari amajambo uyageze ko nawe wumva kuri kurasoma ibintu vyo gushira ku mutima cyane. Kubera iki? Muri ajya majambo Yesu atangura yidondora, yivuga uwari. Yavuze ngo jewe nahawe ububasha bwose mwijuru no mwisi. Yesu bari bamuzi, ntiyari umuntu mushasha babonye. Ni kubera iki yabanje kwidondora? Yasa n'uriko arababwira ati ibi ngira ndababwire ntimubifate nk'amajambo asanzwe, ndiko ndababwira nk'umunyabubasha, ndiko ndababarira nk'umuntu afise uburenganzira bwo kubategeka, kuko ububasha bwo kubategeka narabuhawe. Iyi mvugo Yesu yakoresheje abize kahise baremeza yuko yari imvugo yakoreshwa n'abategetsi bo mu ntwaro y'Abaroma iyo barungitswe n'umukuru w'ubwami bw'Abaroma bageze mu karere yabatumyemwo. Barakoranya abatware baho hantu bakabashikiriza ico baje gukora, bakabanza kwidondora mu buryo bw'amapete bafise mu rutonde rw'uburongozi bw'Ikiroma. Bakanavuga yuko umwami w'abami bimwe bita empereur, no kuvuga wararongoye ubwami bw'Abaroma, ko ari we yabahaye ububasha bwo kuza gutegeka muri ico gice c'ubwami. Muyandi majambo yari ariko aravuga ati ico nzobategeka ntimuze murabe jewe gusa, muze mwibike ko inyuma yanje hari umwami Kaisari. Ububasha jewe mfise bukomoka kuri we, nimwangarariza muzoba muri ko muragarariza Kaisari. Ivyo nzobategeka si amajambo asanzwe, n'amajambo aturuka ku mwami w'ubwami bw'Abaroma. Yesu yari ko arerekana ububasha bwari nyuma y'amajambo ariko aravuga. Ntiyashaka ko bamufata nka wa muntu bamenyereye, bagendanye, basangiye, babonye ashonje, babonye arushe. Yashaka ko bumva ko ari Imana iri kwirabategeka.
Ica kabiri nuko Yesu adutuma mu bubasha bwiwe. Ntiyavuze ngo nimugende ngo muzokwimenya ingene mubigenza. Yavuze ngo nuko nimugende. Ufashe iryo jambo ukarifatanya na rya jambo yaherako ryo kubanza kwidondora, jewe nahawe ububasha bwose mwijuru no mwisi, nuko nimugende. Usomye muri Bibiliya zo mu zindi ndimi, iri jambo nuko mu Congereza ni therefore, no kuvuga kubera ivyo, kubera iyo mvo jewe narahawe ububasha bwose mwijuru no mwisi, kubera ivyo nimugende. Birafatanye, ntitugenda mu bubasha bwacu, ntitugenda kubw'ivyiyumviro vy'abantu, tugenda kubw'ububasha bwa Kristo Yesu. Ubwo nabwo n'ububasha Imana yamuhaye kandi buri hejuru y'ububasha bwose. Ntiyadutumye rero nk'abanyabwoba bagiye mu bintu bizohava bibahitana, naho vyoshaka bikaduhitana, tujana n'ubu bubasha bwa Yesu Kristo. Yadutumye nk'abantu bafitaniye nawe ubucuti, avuga ati kubw'ububasha nahawe ubu rero murashobora kugenda mugakora iki gikorwa. Ibi rero birerekana yuko vy'ukuri iki gikorwa ntidushoboye kucikorana twenyene. Mbere biri no mu ca gatatu nshaka kuvuga. Yavuze ngo ehe ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Ibi bintu ndabatumye ntisimwebwe muzovyikorana. Uko yagatanguye yidondora niko yarangije n'ubundi yivuga. Yarivuze uwari, aravuga ububasha afise, araheza arabatuma, mugabo arangiza avuga nawe ati ndi kumwe namwe, wa munyabubasha nyene niwe yatanze isezerano ryo kubana natwe muri iki gikorwa imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Aha harimo gukorana nawe, harimo kugiriranira ubucuti nawe, harimo kunywana nawe. Uko twegerana nawe, uko ivyiwe biba vyinshi muri twebwe, niko dushobora gukora ca gikorwa neza. Uko tuja kure yiwe niko bitugora kugikora neza. Mu kurangiza nashaka mvuge nti bantu mwakiriye agakiza, mwemeye gutumwa mw'isi. Ntitwakijijwe kugira ngo duce twiruka mwijuru buno nyene. Imana yaduhaye agakiza, irafise umugambi iri kwirakora muri ino si, kandi yahisemwe jewe na wewe kugira ngo idukoreshe mu gushitsa uwo mugambi. Kwakira agakiza bijanye no kwemera gutumwa gushitsa umugambi w'Imana muri ino si. Reka rero kurondera guhunga isi, kuko nico kibanza twatumwemwo. Ntimurondere kuja mwijuru hataragera. Hari abakirisu iyo wumvirije imvugo zabo umenga iyo abakwiyahura vyari vyemewe mu ijambo ry'Imana baba bariyahuye kera. Bama bagiriza Imana ko yatebeje ibintu, baguma bidoga mbega Yesu azogaruka ryari. Ariko Yesu burya igihe ciwe cyo kuza carashinzwe, ntikizohinduka kitaragera. Bisigura yuko hari hica ashaka ko dukora, aho kurondera kugwanira kugenda. Reka ahubwo tuba bizigirwa mu gikorwa yadutumye, mu kurindira igihe ciwe yashinze cyo kuva mw'isi kuri twebwe. Turavuga ku isi ari mbi, ko Imana yoza ikadutabara, ariko burya Yesu yayidutumyemwo arazi ko ari mbi kuturusha, arazi aho yadutumye kurusha uko tuhazi. Hari ivyo azi tutazi, nico gituma yiyemeje kubana natwe. Igikomeye rero si uko isi imera neza, igikomeye nuko tuba hafi yiwe, kuko nawe nyene arazi yuko tutari kumwe nawe atavyo twoshobora. Ibi bintu yadutumye gukora birakomeye cyane, kuko twatumwe n'ubuganza abaganza. Arafise ivyo ashaka gushikako, kandi ariko akoresha jewe, ariko akoresha wewe. Nico gituma dukwiye kubishira ku mutima, ntitubifate minenegwe, kuko dukoze gutyo bizogira ingaruka mbi ku mugambi w'Imana. Ikindi nshaka kurangirizako nuko tudashoboye gukora bino bikorwa twenyene. Ingene tubikora biravana naho urugezo rwo kugendana n'Imana rwacu ruri. Ntibikunda ko tubikora nk'umugambi w'abantu, kuko si umugambi wacu. Ntituzobikora neza tutanywanye n'Imana ngo dukorane nayo, ngo dukoreshwe nayo. Ivyo nzobigaruka ko mu vyigwa bizokurikira. Icanyuma ni kibazo kivuga kiti none mu vy'ukuri yadutumye iki? Murumva ko nta kigiyemwo mwidonido, vyari bikeneye ko tubanza kumva ingene yatumye abigishwa biwe, ingene vyari bimeze, twumva uburemerezi bw'iki gikorwa. Ibisigaye vy'ico yadutumye tuzoca tubibandaniriza ko mu vyigwa bikurikira. Imana ibahezagire, ibashoboze gutahura amajambo yayo, ariko cane cane ibashoboze kuyagendera. Amen.